mubona ni mu gisagara ca Dallas, Texas. Ni 2017 aho tugiye kubonana na Eric Nyandwi twongere tumubaze aho ibikorwa vyiwe bigereye. Nitwa Steven Raphael, nkaba nguhaye ikaze kugira ngo ukurikirane ico kiganiro twakoranye na Eric Nyandwi muri uno mwaka wa 2010. Jewe banyita Eric Nyandwi, nkaba nkunda gukurikirana ibiganiro vya The SYB Show. Icyo mbwira abarundi ni uko bakurikirana kino kiganiro kuko gikurikiranwa n'abantu benshi. Ushaka kukibona online uzoshobora kukibona kuri UBM News, niho vyinshi muzohora mu bisa. 2013 The SYB Show twaragiye muri Dallas aho twavuganye na Eric Nyandwi mu gihe hari haciye imisi mike atanguye ikinyamakuru ciwe cyitwa UBM News. Eric nk'umumenyesha amakuru, igihe watangura kumenyesha amakuru nk'abavyeyi bawe bamaze kubona umwana wabo agiye kumenyesha amakuru, bavyakiye gute mu gihe ugiye gukora umwuga usanzwe ukomeye cyane? Vraiment atawe beshize mu abavyeyi bavyakiriye neza bose. Bararyohewe kubona umwana nkanje umuntu akiri muto ngiye mu byo kumenyesha amakuru. Ahubwo byarabanejeje, n'abavyeyi banje gusa, ahubwo n'abavyeyi benshi batandukanye. Byarabanejeje bose ko biyumvise umukunzi w'urangisha amakuru atandukanye ibera no muri Amerika. Ntabwo baba baravuze ati umwana reka uko ugiye mu mwuga uteye ubwoba, n'umwuga ushobora kugushira ahantu habi cyangwa ukankana n'abantu? Atawe beshi mwabwo bampaye ingufu cyane ko bambye ati ahubwo kora ukorana umwete, ukorana ingufu kugira ngo uteze abarundi bacire. Ubu akaba yari Eric Nyandwi mu 2013 aho twahura amaze ikiringo gitoya gusa atanguye ivyo bikorwa nka The SYB Show. Rero natwe muri ico gihe nitwe tumaze igihe gitoya natwe dutanguye 2017 twongeye kuza kuraba Eric Nyandwi turabe kuva aho duhuriye nawe mu 2013 mbeho bari itandukaniro rihari kuva 2013 kugeza ubu. Uno munsi twaje hano no munsi wo kwikukira, twaje abarundi duhurira hano iwanyu muri Dallas, Texas. Kubera Burundi bimwe abantu bukabimo n'ibikorwa shadushima nka The SYB Show ko twomenya aho ibikorwa vyawe kuva utanguriye aho bigeze, kuko hari abantu benshi babibona batazi uwabitanguye, batazi ngo bimeze gute. Muri make byifashe gute kuva aho duherukanira? Mbona ibikorwa biragenda neza gose ko uravye aho natanguriye kuva mu 2013 tugeze mu 2017. Uravye aba visitors bariyongeye, abantu badukurikirana babaye benshi, kuko umuntu atangura ikintu ntabazi yuko abatangura tu abantu bavuga ati naho bizogenda bikaguca n'intege kuko abari gitangura. Ariko nk'ubu ndavyo natanguriye naho ngeze mbona hari intambwe ikomeye cyane, nkaba nshima, nkaba nizera ko nzabandanya gukora uko nshoboye kugira ngo mbandanye gutera imbere aho ngeze. Uri kurarura kuva utanguriye naho gezo ku ruhande rw'iwawe nka Eric Nyandwi, hari icyo byo byarahinduye? Nimba hari cyahindutse, hahindutse iki? Byinshi byahinduye kuri Eric Nyandwi, buryo abantu bamfata, abantu kubwitangura nyine abantu bavuga ariko arafyina nawe ntaho bizamugeza. Ariko nk'ubu uravye mfise abantu bankurikirana babaye benshi gose. Nko mu Burundi mfite abantu barenga 100,000 bankurikirana kuri Facebook. Ibujumbura ho nyine mfite abantu barenga 88 bankurikirana. Numva ivyo vyerekana ko ibikorwa nkora abantu babikunda, nta numwe ashobora kugukurikirana adakunda ibintu ukora, kuba yuko baba bashaka kumenya muko bimeze ibintu dukora, amakuru atandukanye birahejya no kwisi. So nizera ko abarundi barakunda ibikorwa nkora kandi baranshigikiye, kuko simba narabonye abantu bose badakunda ibikorwa nkora. So kwayo nibaza ko nateye intambwe ikomeye cyane uravyo natanguriye naho ngeze ubu. Gitangura Eric Nyandwi werekana ibikorwa by'abarundi bakora hano muri Amerika yose, birabandanya nk'imyaka mikeyi, mu minsi tuza tubona urahindutse. Abantu bose bavuga ibikorwa vya muri Amerika bibonekana kumenga kubera iki vyagenze kuriya. Kandi nibuka igihe twavugana ubwa mbere bavuga ati dushaka tumanze dukore dutangaza ibikorwa by'abarundi bari muri Amerika, abantu bari hanze. Vyagenze gute kugira ngo uhinduke gutyo? Oya mu bisanzwe n'ubu turatangaza ibikorwa by'abarundi baha, nico gituma nkaroro no guha abarundi bakoze ibikorwa hano turabitangaza, ariko bivana n'ivyo ari byo.
so ubu ntiwafata ibintu bitari serious umuntu yaba ariko arakora arafu bishire kuri web abantu babona ari benshi gose arafu n'ibintu bitoboneka neza. Kwa hiyo gufasha abarundi ba muri Amerika nicyo kintu, niyo mpamvu twashinze UBM News. Ariko kandi nibaza ko n'abandi barundi baba hirya no hino bakeneye kumenya amakuru atandukanye turekanye nabo muri Amerika, aba mu gihugu bakeneye lese abarundi baha bakeneye kumenya ibera mu gihugu cy'u Burundi, kandi ababa kandi mu Burundi bakeneye kumenya amakuru y'ababa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'ivyo gufokasinga amakuru y'ababa hano turabikora, kiretse turaba abantu bari serious n'ivyo bakora bakaba ari bo tugira ndufasha ko kumenyekanisha ububa vyabo. Ari benshi bavuga bati umaze kuba uhinduye ako kayaga waciye ugenda nk'abaririmbyi muri Amerika, bari abantu watanguranye nabo, bari abantu bavuga ati ni vision yawe gufasha abarundi bo muri Amerika no kuvuga ibikorwa vyabo, ati waciye ubibagira. Hari abantu benshi bamaze kwiga. Oya ntabwo ndabibagiye byo nk'abaririmbyi hano benshi baranshimira bivanye n'uko ndabafasha gutangaza kuba vyabo. Nibaza abavuga yuko ntabafasha ari babandi nyene badakora ibintu biri serious, because je sinofasha nk'ubu nk'umuririmbyi azanye indirimbo turaba lese asohoye video, turaba quality video, turaba indirimbo yiwe uburyo amajwi yumvikana neza, tubonye tomo ino tuyishira kuri website, tubenda tomoye tutumye tabana indirimbo yawe ntitomoye ntikwijwe ibisabwa kwa yo twihanganira nta dushiraho. So muri ivyo tumubwiye nkuko atayibaza yuko tutamushigikiye canke ko tutariko ko turiko turamwankira ibikorwa vyiwe. Ariko musanzwe iyo office website ikorerwa n'abantu benshi cyane, arafu gatangura gushiraho ibintu bidatomoye, lese indirimbo idafite go quality canke indirimbo nyene itabona neza, aba visitors aho rubona barashobora kugira nte kureka kongera ku visit ngo website. Rero bagiye ubuhombye income hora winjiza kuri web yawe, ubuza aba visitors batembera website yawe, ni kuvuga ko n'amahera winjiza kuri website arapunguka. So byo si ibintu dukeneye, ahubwo dukeneye ngo abarundi nimba usoho indirimbo ari sore video itomoye ifite go audio, ibintu byose bibe biri sawa, ndo niza ntwanga kwigushirira utayigushira vraiment nicyo twiyemeje gusupportinga abarimvyi baha kuduza ibikorwa vya hano kugira menyekane ndetse ngo bigire hirya no hino kwisa. Okay, uri kuraraba nko ku ruhande rw'abarundi ni UBM News, bionekana in United Burundian Media, right, something like that. Uri kuraraba ni kihe kintu kimenyesha makuru canke website yawe yoba yarahinduye ku barundi baba muri Amerika canke abarundi wabayikurikiye? Nk'ibintu vyahinduye ni vyinshi gose, kuko uravye ibikorwa bikoreka muri Amerika biragoye ko umuntu azomenya ibintu ivy'abarundi baha bakoze tutabigize kuri website. So website ya UBM News irabwa n'abarundi benshi cyane, lese nsize nk'ibintu kuri Facebook, ndabibabwiye mfite abarundi benshi cyane bankurikirana kuri Facebook. Urumva ko ibikorwa vy'aba barundi bakora hano cagihe bahora bibagora ntibimenyekane ntibigirene, usanga bahita bimenya karo no guha nk'ubu baheruka gutegura iganyo rya Miss Burundi muri Amerika. Sinibaza ko mu Burundi abantu bari babizi, ariko ndafashe ifoto ya Miss Burundi ndayishira kuri Facebook no kuri website, abantu baje batangura kuvuga ati kumbe hariya habaye amahiganwa ya Miss Burundi bimeze gute. Nivuga ko yuko UBM News irafasha kumenyekanisha ibikorwa by'abarundi baba hano muri Amerika baba bakoze, bigatuma abarundi baba hanze n'ababa hirya no hino ku isi babimenya. Reka tuje mu buzima bw'abarundi twese aho turi, nka wavuze ko ufise abantu benshi bagufollowinga ibikorwa ukora. Uburundi buri mu bintu vyiza cyane, je kenshi nkunda kuvuga ko Burundi ni bwiza, buri mu bintu vyiza byinshi cyane. Burabamwe ingorane bukabamwo ivyiza, urumva ni kujya kw'abantu. Iyo Burundi buri mu ngorane ikimenyesha makuru cyawe gikora gute? Iyo Burundi buri nko mu ngorane abantu benshi ugasanga ariko bavuga Burundi burimo ibibazo, ikimenyesha makuru cyawe kiba gihagaze gute? Oya biravana ibibazo byari byo, kuko hari abarundi bashaka kuvuga Burundi nabi nk'uko umengo burimwo ingorane gusa.
kwa iyo hari ikibazo kihari kukivuga twakivuga kugira ngo babitorere inyishu abategetsi b'abarundi kuko baradukurikirana nabo ariko igikuru tuba dukwiye gufokasinga no kuvyiza bikorekera mu Burundi kuko nta mpamvu zo kuza kavuga ibibi gusa bibera mu Burundi amarango hakozwe niki ariko kibagira ko no Burundi hari byiza bihari mu Burundi kwa iyo UBM cyo dukora tugereza gutangaza n'ivyiza bikorwa na government y'u Burundi kuko government nibigize leta nibirongoye igihugu so kwa hiyo tutazo ko dushoboye kugira ngo tuvuge n'ivyiza bikorwa na leta abarundi bakabana kumenya ko Burundi atabibi bikorerwa mu gusa havwo ko ari ivyiza bikorerwa mu Burundi ko nabivuga igitumye nkubaza iki kibazo hari ahantu naciye kuko urazi ko abantu bakurikirana bagasoma bakandika hari abantu bigeze kuvuga bati none UBM News ko tubona cyane umenga yivuga ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta abarundi bo babwira iki nk'abantu biyumvira uko nabo babibaza ko ivugira cyane abatavuga rumwe na leta ahubwo rakoze nico nshaka kubwira abarundi musanzwe UBM News ni icyo dukora ni kumenyesha amakuru avugwa hirya no hino mu Burundi duha abatavuga rumwe na leta bakagira icyo bavuga kandi tugaha umwanya n'aba government kwa hiyo UBM nta hamwe duhengamiye ngo tuvuge ngo dushikikiye leta hane ngo dushikiye leta no icyo nta kintu dukora ariko nawe uramaze kuvyumva ko barashobora kwikika kubera ko lese nk'ubu tuzeho nk'inkuru ivuga leta neza abagwanya leta bashobora tanga kuvuga ati bahindutse aba leta babaye CNDD-FDD hagiye indi nkuru naho ivuga leta bitameze neza babandi bashigikira leta bavuga ati tangwe kutuvuga nabe yagiye muri opposition yagiye mu bagwanya leta nibwo ko ntushobora kugira kwemeza abarundi bose muri rusange kugira ngo uvuga ati ngo wewe ntana ngo nguru wa leta nto wa leta gikura ahubwo niko bomenya ko tutaraba leta kandi tutagwanya leta urumva ko turabantu dushigikiye iterambere rikorerwa mu gihugu ntiturabagwanya leta ku ruhande rwanjiho nta n'umunsi nzo kugira ngo mba ugwanya leta ahubwo nofuma mba umuntu hari n'abavuze ko ukunda cyane kuvuga amakuru ya nyine cyubahiro Rwasa Agathon barabivuze cyane ko ikimenyesha makuru cyane kunda kuba kuvuga cyane kurushiza abandi njewe nk'icyo navuga cyo Agathon Rwasa no umunyapolitike munari umunyapolitike myiza akora neza kandi Peter Nkurunziza munari umunyapolitike akora neza kwa hiyo nje nobwira abarundi nuko njewe nta n'umunsi nzokwigira mba umuntu agwanya leta ngene ngo nje hano vya bintu abarundi bagenda ngo bagiye kwiyamiriza byo biyamiriza ahubwo bajenga aho baturiye bubaka igihugu bakore ivyo tumehate igihugu gitera imbere je mu rwanda rwanje hakonoba umuntu agwanya leta ahubwo noba umuntu ayihanura nkuko mfite media abantu bankurikana ari benshi nzavuga itagenda neza nibagihindura bazagihindura nibatagihindura naho murumva ko atazobona amakosa yanje ariko mungiye mu bagwanya leta bya bindi abantu babwiye ati ngo genda myamirize muze myibarabara mugire nte nko ndongo kinyamakuru abantu bakambya ngo mvuge ibi gusa bikorekera mu Burundi ibintu bintu ntazokora n'abanyemenyesha makuru dukorana mu bisanzwe konsanzo mfise aba journaliste barenga batatu bakora kuri UBM je n'umurongozi tu nije ndongo kinyamakuru ariko mfite abandi abakozi bakoraho so ndaraba n'uburyo bandika mbonye hari nabo maze gukuramwe mbonye badakora nko ndavyifuza kwa hiyo mbonye abantu boba bashaka gukora ibintu kugira ngo bacafuze Burundi nabi mbamona ta mpamvu zo kubana yakorana nabo nkabakuramo so nshindabwira abarundi nuko ntitugwanya leta ahubwo turashigikiye ibikorwa vy'iterambere leta ikora abo nkabasaba n'abandi barundi aho bari kugira ngo babananye gukora ibintu byatuma uburundi butera imbere kandi babuvuga neza kuko ntushobora kuvuga igihugu cyawe cyakwibarusa kivuga nabi kandi ari Burundi bwawe urumva ni mbona ari mistake abantu bakora tukuronse tukunyote kuko hari haciye imyaka myinshi mbe haciye imyaka ingahe kuvuga nk'imyaka ine tuganiye ubwa mbere turana gukuza cyane mbe bavuze ngo abantu bangahe bagukurikira ndibaza nko mu bantu batanu bambere bakurikirana n'abarundi benshi kuri Facebook ndi mu bambere ko mfite abarundi barenga 100,000 kana bankunda kuri Facebook bana abarundi benshi cyane ugeranije bagukunda yafu nshimira kila murundi wese ankurikirana nkamwe nabashimira kuba mwaje mukanganiza no munsi urabona deso bisho igihe dutanguye wabaye mu bantu bambere twaganiri rero kubera abantu batugoye baratubaza ati mbe kubiri kimwe hagaze tubona ko kubera tuje hano no kwitareka imwe yo kwikukira ku Burundi tukatumaza imyaka 55 tureka twongere tuganire na wewe yego jewe kenshi nkunda kubabara ndababara cyane ndi umuntu nkurikirana amaradio cyane ndakurikirana amaradio yo hanze yumvuze yo hanze nayo hanze nyina international avuga ivyo Burundi hari hamenyesha makuru bakorera mu Burundi n'abarundi nyene
ariko ndiko ndaraba kenshi umenga bakunda kuvuga inkuru imwe iyo nk'umuntu yapfuye bose baramuvuga ati umuntu yapfuye iyo habaye ikintu nka kibi cyane akivuga cyane nkunda kuba nibaza abamenyesha makuru inkuru bakora barazihanahana canke umwe arafata akanya kaza kurondera inkuru akabona ku bisanzwe no kuvuga ngo gusanga batangaza ku kintu kibi cyabaye rimwe na rimwe sinzi abarundi ukuntu babaye. I think bapaying attention kuri cya kintu nyene kigize cya kintu cyakomeze nk'akarori gihe haba imyerekano igihe haba imyerekano yo kwiyamiriza umukuru w'igihugu barabona abantu bumva ngo bapfuye baragize icyo gihe warashiraho nk'news ukabona abantu barenga 80 bayisomye ku munsi baje gukura muko bimeze ni kuko babashaka kumenya ibintu biriko ari bibumengo nivyo abantu bapenga attention cyane. Ariko nuri kurara nk'umumenyesha makuru urongo ikimenyesha makuru ubona biri mukuri kubera twaba twitaho cyane ibintu bibi mu gihe bwa mbere turakenye kandi igihe kujya tutariye mugabo gasanga dukurikirana ibintu bibi ego ni bibi kandi umuntu aba yagize ibibazo kubera kumenga mu buzima bwacu bice nka 90 niyo njya yacu ibintu bibi nicyo gituma abantu twadukwiye guhinduka ntabwo umuntu azokurikirana ku kibi cyaba ku bibi gusa ahubwo niyo byiza bikorekera mu Burundi na terakama abamenyesha makuru baze barabivuga kuko abantu bashaka kuvyumva. Nicyo gituma uzosanga nk'ubu ubaje nk'abarundi bo muri Amerika most of them bazokubwira ati mu Burundi ibintu bihari ni bibi ni Burundi si byiza kubera iki bakurikirana ya maradiyo yamwe avuga leta nabi gusa yamwe avuga Burundi nabi usanga umuntu wahakura muri Amerika avuga ati Burundi ni bubi ntibutomoye kandi atari ko bimeze uzove hano wishikire wibariza abariyo bazokubwira ko Burundi bari byiza atakibazo na kimwe cyari nubwo nta gihugu na kimwe kitaburamwo abagizi banabi ariko ntiwacu uvuga muri rusange ngo Burundi bwose niwe kuko harimo abagizi banabi bamwe bashaka kubucafuza. Ngarutse ku kibazo cyawe cyo kuvuga yuko abarundi bashaka kugira paying attention ku nkuru zidatomoye sinzi ni kintu abarundi bakwiye guhindura mu mitwe yabo nyene bumve ko dukwiye guhindura kuko nta mpamvu zo paying attention ku kintu kibi ahubwo ni vyiza birakenewe kubikurikirana ukamenya ati mu Burundi hakora cyiza hari hari imfashanyo ariko yakorega nuko ibintu vyiza bihari mu Burundi abantu paying attention no kumviriza hako watakaza umwanya wo kumviriza ibintu bidatomoye nico navuga kuri naraciye kuri Facebook hari hari abagenzi fise mbona ko baratangaza bariko baratangaza ibarabara riva ahantu bita kumugina ni muri Tanzania ku mpaka Burundi na Tanzania rigenda rica mu mabanda rimanuka rigenda n'Inyanza avuga ko riko rirakogwa igitumi kinda kivuze ntaho nigeze ndabibona nikimenyesha makuru na kimwe kivuga iyo nkuru abamenyesha makuru ba UBM News amakuru bayabura ku bandi bantu bakora gute nka wewe uri muri Amerika inkuru bazana kumenga bakunda gutanga iz'abantu bakora politike gusa hanyuma n'ibintu byabereye mu gisagara none Burundi bugarukira mu gisagara gusa so iyo ufise website kanaka ubuzi abasomyi ba bintu bakunda ese nkubiragoye yuko nogenda nkabwira abantu barondere lese inkuru z'abaririmbyi hamwe n'inkuru za politike nizo zisomwa cyane kuko z'abaririmbyi nk'umunye politike washire inkuru yuko abona abantu barenga 220 baje barayisomye umuririmbyi ukabona n'abantu 1000 nuko ikino takaza umwanya wo kurondera umujanise yandika amakuru y'abaririmbyi kandi batazisoma ni ngombwa cyindondera wawo wundi yandika za nkuru abarundi bakeneye kumenya so abarundi nasanze uri kuraraba none nimba systeme yubatse uko imeze uko ubona bifashiki kuri babanyagihugu bato kuri babandi bantu basoma boba bakeneye kumenya ikibandanya ivyiza vy'u Burundi ingena abantu babayeho hari abantu bakora ibintu byiza hari abarundi baba muri Amerika bamaze kuba bafite amaproje meza ahantu bashobora kwigako none wumva bimaze iki ko tuzoguma twumva ko gusoma inkuru y'umunyepolitike idufitiye akamaro mu gihino na ubuzima bwacu butagenda neza nibaza ko abarundi barakwiye kugira gukurikirana amakuru atandukanye hirya no hino udacaguye gukunda ibintu vyonyene gusa nk'akaruvuze ngo ukunda politike yonyene ibindi ukavyirengagiza ni handi uzosanga ibintu kana kavyahabaye ntubikurikirane kubera ko wumva umengo ntibiri interesting kandi ari ibintu bifise akamaro so icyo nabwira abarundi ni kugira
gukunda ivyiza bikurikira mu Burundi, gukunda kila kintu cyose ubona cyo teza imbere, nk'akaronko ko wavuze ati bari kubaka barabariva hana nk'umuntu atarabizi vya bimenya avuga oh kumbe hari leta iri kuragira iri kurorohereza abanyagihugu iri kurorohereza abanyagihugu kugira kubona transportation mu buryo bworoshe. Urumva nico ni ikintu ciza nk'umuntu atarakiza kwimenya. Cyo nubwira abarundi tuniku ntibite vya politike cyane vyonyine, ahubwo biteho no gukunda ibindi bikorwa abandi bantu bakora kandi byofasha Burundi imbere. Nico navuga kuri ibi. Uri kuraraba ku bihe tugezemo abantu bava ku mashuri ni benshi, ugasanga benshi bararira bavuga bati nta buzi buhari. Wewe nka UBM News warakiriyetinze, wariyumviye, uratekereza, biranashika mbere kuko ubuheruka wavuze ati ibi ntabwo navyigiye ariko numva nyene nshobora ari ibintu nshobora gukora. Uri kuraraba twebwe nk'ugwaruka ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu baza barava ku mashure baronka aho bakora, kuko hari benshi avayo ugasanga ngo ndabuze icyo nkora noronka gatahe nokora. Nk'umuntu ukurikirana n'abantu benshi, ndazi iki kiganiro urashobora kukibona nimba bya bihumbi 100 canke 180 bagukurikira, n'ikihe kintu ubabwira nimba wewe warakoze ibi ukana ko biriko birakurikirwa n'abantu benshi. Hari abantu bafite amatara nkayo nk'itara yawe, aho ugasanga baricaye nta kintu bariko barakora, n'ikihe kintu ubabwira bivanye na experience yawe ufite. Nk'icyo no babwira ati umuntu ntatinya gukora ikintu ngo nuko yumva umengo ari wenyene. Ugitangwa ikintu wumva umengo ari wenyene, cyangwa ubwiye nk'undi muntu kanaka ko muyikora wumva guciye intege akubwira ko atana hamwe uzogera ahubwo wirekere ko atabizo gushikana. So icyo nabwira abantu ni icyambere cyo ni kugira umnyete wo kumva ko ushaka gukora ikintu kanaka, kuko niyumvira ko uno munsi upfuye talent yawe ntuzoyitwarana mu kuzi nkubizo biheze. Kwa hiyo mukanyukiri mu buzima koresha iyo talent yawe ufise, ntiwite abantu ngo bakwiyumvira gute ngo bagira nk'akaroje kuri UBM News. Abantu barambye ati nta numwe akuzi, abantu bari ntibabisoma, abaririmbira mwamwe barambye ati wewe nta mpamvu mbona uri kurakora ibintu nk'ibi. Ariko nk'ubu uravye bamwe nibo baza kunsaba ngo ndabatangariza ibintu. Natanguye I think ni amahera ya mbere naguze telefone yanjye nayo nayakuye muri UBM News yewe nabonye kuri site. Nivuga ko ndavyo natanguye naho ngeze ubu mbona hari intambwe nini cyane. Ahubwo icyo nobwira abantu ni mufise ingabirano, ufite talent ikintu kanaka, go ahead and do it. Ntugire no feeling like ntabwo ushaka kugira ati ntaho uzokugeza ibintu. Urashobora kubitangura nk'ubu ukabona kumengo ntaho bizakugeza, ariko uko bikorana umnyete niko nikuzabona yuko bwa bundi ntiwafashe umwanya wo gusa ngo yahwiranye mbara. Ngo telefone ya mbere waguze wayikuye muri UBM News, mbebe ubu nyene uraronka intuze amafaranga avuye kuri UBM News bigenda gute uyahabwa nande? Ego yimba bitoba bibi kugira ngo urana tuko turakora ibikorwa abantu kubereka. Eric Nyandwa atangura ni mu gihe nanje the SW Vision atangura, hari abantu bavuga ati ibintu muri ko murabikora muri ko mura jokinga, muri ko mura gira nabi, mugabo urumva ko amaze kuronka make amahera. Nimba bitoba bibi kugira ngo n'abandi bantu batera intege, uraronka amahera avahe uyaronka mu nyabaki. Ni uburyo bwa advertisement bwo kwamamaza ibikorwa bitandukanye by'abantu. Tuvuge nk'ubu hariho advertisement nk'ubu je nkorana na Google, so Google irandi habivanye na advertisement zica kuri UBM News. So umuntu agiye kuvisit nga website arafa agafyonda kuri zi advertisement zabo, so Google irandi hamahera nyuma y'ukwezi barandukira amahera mba ndinjije bivanye n'abantu ku kwezi. Nimba bitobabi kuko nukwereka abandi bantu ko ibintu bishoboka kandi ko umuntu ashobora kugira gute kwisumamwo wenyene bivuye mu vyimviro vyiwe, kuko kwezi bashobora kuronka nk'amadolari ngaha avuye kuri Google. Ya hano sinababwira ngo mvuga ati ngo naya ni kugira ngo ufashe abandi bantu. Ni hamwe wocu usanga abantu bavuze ati wamujari ko ari yemere ko yagirane. Ariko igikuru tu ni kumenya ko Google vyovira musanzwe umuntu arabamahera spending ku kwezi nayo yinziza. Tuvuye nko kuri site spending ku mwaka yonyene ku hosting amadolari atarengeje 200. Bahura vyo ndinziza ku mwaka ari kure niyo nayo mba ndasohoye. So hani gikuru ni kuraba amahera usohora ngana gute nawe winziza ngana gute. Kwa hiyo icyo nabwira sinshaka kuvuga tungu igiciro niki kuko bivana nayo winjije abatandukanye. Ariko icyo novuga cyo ni
reka ko bitubwira biza gute kugira ngo ikinyamakuru gikora mu Kirundi cyane kuko kenshi nkunda genda kundi Kirundi cyane ndakunda Kirundi gose biza gute ikimenyesha makuru gikora mu Kirundi kikandika mu Kirundi kica kironka amafaranga ugahembwa na Google mu gihe ivyaho bikora mu Kirundi kuko abantu bigira ati ntakoze mu Gifaransa n'icyongereza sindi umuntu oya vyose birashoboka ahubwo ni kumenya tujyo bikoramo kuko sinzi iyo ndiko ndavuze zijya advertisement ads usanga ziri kuri website kanaka kira website yose uje aho ziba zihari to so aho sinzi ukuntu nabivuga ariko uri umuntu umenye ibintu by'ama web ubuzima uko bimeze hariho batabimenyereye mugakumva interest bivanye n'ikiganiro nka gatoya bakuriha bivanye n'umuntu yakiritse kuri canke yafyonze ku ririya tangazo riba rihari n'umuntu yafyonze kwitangaza rafu kandi nshobora kunyuza amahero afite n'aba visitors benshi kwa yuteza kugira n'aba visitors abantu batembere web nshobora kubona nk'abantu abantu bonyene barenga 1000 afungutimiye kwinza amadolari arenga amajana 200 n'ikintu gitabaho nubwo kukenera aba visitors benshi ni nko kuri YouTube so YouTube jenshi video nayigira monetize barakuriha bivanye n'abantu ba prise kuri advertisement yabo yaciye muri ya video bivuga ko abantu nuko batabizi tu ariko muri YouTube abantu gugira kuriha bivanye n'video ya views yabonye uburyo abantu bafyenze kuzya azabwo abantu cyo bamenya tu ni kumenya ubwo buryo ubuntu babigenza kuko byose birashoboka okay nk'akarorero no kubirangira utubufise iyi video gatoya ukatwereka gatoya ariko nyene ndibaza ko tuzobitwereka ikindi gihe kuko ndazwa muzotera imbere uriko uraraba ivyo bintu nimba bihari ubu mu 2017 abarundi kenshi twemera mukahise twemera ngo twabonye ibi vya murantunga niko jewe kenshi nkunda kuvuga nimba bimeze uko ubu kabumaze kuba winjiza amahera ngana gutyo ku bintu nyene abantu bibaza ko ari gufinata wiyumvira UBM News gute mu myaka nka 10 iri imbere cyangwa 5 iri imbere hanyuma uri kuraraba ku Burundi nimba ivyo bifashwa na internet kugira ngo byose bigereho ubona bizaba byifashe gute mu Burundi cyane wosabiki bivanye n'akamaro maze kubona ka internet nko mu myaka 5 imbere ahubwo icyo gusa no himiriza mbona yuko abarundi babana kunkurikirana nkuko babikora ubu nzoba ngeze kure cyane kuko abarundi bagusupportinga batagusuportinze you can go nowhere ariko bahisemo kugusupportinga kuko support bagakurikirana ibyo ushiraho bakabikunda bakagira I think no shobora kugira mbali cyane ahubwo cyo ngira nicyo nahimiriza abarundi ni kwitaho zino social media cause nk'akaro nk'ubu followinze kuri Facebook biba biri very easily kubona inkuru zicaho kuri website kuko izisha kuri website nazisha kuri Facebook aho following ukabona news zicaho urumva ko abarundi benshi babanye ku supportinga bakankurikirana ku byinshi nkuko navuze nko mfite abarundi barenga 1,000 bankunda kuri Facebook so nipfuza hari intuzenye kinyamakuru kimekeruka kwerekana mu Burundi ko abantu bakoresha Facebook ko batarenga 600 ara umurundi gusa nimba baterenga 600 bonye urumva kandi turi hafi miliyoni 10 urumva barashari bakahubwo igikenewe ni abantu guhita ubwo bumenyi bwo koresha social media okay cyo ndibazangira abantu kubikoresha kubera byo babizimvye cyangwa byo bitahari cyane sinzi ko simba mu Burundi ariko tuzote batugere ku zindi ntambwe bindi bihugu bigezeho niko nabivuga ariko aho ngeze ndashimira kila murundi wese ankurikirana ndashimira abantu bose bagusupporting kuko iyo umuntu afashe umwanya wo kukikana nivyerekana ko akunda ibikugukora kandi ashima n'uburyo utanga amakuru kwa hiyo icyo nizera mu myaka iri imbere nipfuza no kuzoshingira radio yanje nubwo ndabona kumenya ngo birekure ariko nicyo kintu nipfuza nicyo kintu niyumvira ko noshiraho ko nokora ndibaza ko nibyashoboka ko nzabigeraho byose nibikebuka hari kenshi akantu nkunda kubona ubaza abagukurikirana kajanye n'uburongozi hari gihe wifuza ko uzoba nk'umuperezida w'u Burundi urakunda kubyandika cyane urakunda kubivuga ni kuba icyo I think nicyo kintu abarundi baratumye benshi bamenya mu Burundi kuko nk'ubu inshizo nk'ikintu uzamva umuntu avuze ati nawe ushaka kuba perezida w'u Burundi washyizeho ibintu bimeze nk'akarorero ni ikintu musanzwe ndakunda ibintu
byo kurongora kanaka ko umurongozi w'ikintu kanaka ubu yumvamo kabisa ko so mba numva mba numva umengo hari ikintu nahindura nk'akarorero hamwe mbanye nk'umukuru w'igihugu nubwo mbona bira umuntu biyumviye avuga ati umukuru w'igihugu cyane ko vyuba umukuru w'igihugu umengo ni ibintu bidashoboka nyene ariko nkanje ni ibintu nkunda kandi ibintu mvuga ati hamwe n'inze mba president ko hari ikintu nahindura ariko singiye kuvuga ngo nejo canke ngo nubu umuntu arashobora kwipfuza ikintu ariko singomwe ngo kibe nko kucifuza ikizi no kuvuga ati I wish mbaye kino kintu kanaka probably I can change something mu politician b'u Burundi no wahe akubera karorero shani babiri gusa Petero Nkurunziza na Gatogwaza sinzi ko hari abandi sinzi ko ariko sinzi ko ari bona kuze numva ariko ndabakunda sana actually hariho n'abandi ndakunda Willy Nyamitwe ndakunda Pascal Nyabenda ndakunda n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye iyo nkunze umuntu je n'umuntu iyo nkunze umuntu ndamubwiza ukuri ko nkunda ibikorwa vyiwe nk'abo banyapolitician na Gatogwaza Petero Nkurunziza Pierre Nkurikiye Nyamitwe abo bose ndakunda ibikorwa bakora ndakunda uburyo bavuga Burundi neza uburyo bagerageza gukora ibyo bashoboye ngo Burundi butere imbere kwa yo abanyapolitike ndabona nibo kenshi nkunze kora ibyo bakora mu kubimeze ninze mu politician nanje nagira nogenda ndakurikirana muko babigenza kugira ngo bemerwe mu Burundi uri umumenyesha makuru ndazi gukurikirana amakuru menshi ngomba ndagohe nk'abantu babiri dufate uwo guha Pacifique ni ninahazwe akaca guha na Jacques Bigirimana ngo ubakoreshe deba ubona vyojyoha kugira ngo bahedeba y'ibintu biriko bira mu Burundi vyoba vyiza kuko umwe ari mu mugambwe uwundi ari mu arongo yishirahamwe kwa hiyo I think vyojyoha kuko kila muntu yavuga ibimeze ukundi akavuga ibimeze uku ariko no kusanga abantu bamwe badashobora guhuza bishobotse bakaje hamwe bakaganira I think vyoba vyiza ariko sinzi muko vyagira ariko vyiza tumuntu aganira nabo kumva nk'umumenyesha makuru uvuga ati nanje ndumva ko harimo akantu ko tuma nanje uvuga ati ndashobora gutwara igihugu nk'ubuhuye na Pacifique ni nahazwe uwo mubwira iki okay Pacifique ninahazwe tuje natangwe kumenya igihe cy'imyerekano bwira abantu bagende kwiyameza bakihugira icyambere cyo of course nk'ubu ashakishwa n'ubutungane bw'u Burundi icyo namubwira ati ni nubwo uba uri mu badashigikiye ibikorwa vya leta cyangwa uri mu bagwanya leta ntabwo wacuyimereza urundi gwaruka n'ugwaruka bw'u Burundi ukaruhimeza y'imyibarabara abantu birigwe barapfa baragirane of course nta government nemye hano ku isi zo kwemera especially muri Africa hano muri Amerika urashobora kugenda kwigaragambya kagirane ibyo kwigaragambya umaze kwibona he mu Rwanda ni urabibona muri ibihugu byo muri Tanzania ngo abantu bagiye kwigaragambya sinzi n'amasaha biri kwahera baba birukanye nyine babagiye bagende baveho ariko mu Burundi I think hariho democracy nyayo I think abarundi barabonye democracy bace bararenza umva kumengo wakora kira kintu wiyumvamo ko wakora nk'ubu ntushobora kuva hano ugahimiza abantu myibarabara bakagiye ngo bagihugwanya ivyo bagwanya bakazibira business z'abantu bikorera zotuma Burundi butera imbere bakaje mwibaraba ngo bagiye kwiyameza ivyo biyamiza cyangwa bagiye kugwanya nubwo wowe utabona bitagenda neza ibidatomoye wagerageza mu bundi buryo ukavuga ati bahinduke bagirene ariko ntuhemeza abantu ngo bagende kugirane nka Pacifique ninahazwe ntaco navugaho byinshi cyane kuri we ariko cyo namubwira tuma mbona ya making the mistake kubwira abantu baje mwibarabara bagirene ariko sinamupinga muri vyose ko muri hari ibindi vyiza akora ariko kuko n'umuntu nk'abandi ashobora kumeka mistake ariko mistake novuga yakoze no kubwira abantu baje mwibarabara kwiyamiriza arafu munyuma nta nyungu yabonesemo n'ubundi inyungu nayo yabaye ko abantu biyamirije ibintu bikongera imfashanyo hari abantu zamva ati ngo ku Burundi bwarabuze imfashanyo none ntabahe bahomba ni leta cyangwa n'abarundi bo bahomba imfashanyo ihagaritswe ku Burundi abarundi nibo bongera kuja mu bukene so kwa iyo abantu
bashira imbere inyungu z'abarundi bose muri rusange bumve ko ariko kuri ico naho uri kuraraba abatama ba kera nibo twakuze twumva bavuga ngo hari umugani baciye bavuga ngo atagapfuye ntagakira uko twumva mu Burundi turumva ko abanyagihugu cyane bashobora kuba bitanga cyane kurusha uko byari bimeze inyuma yaho imbere yaho haba iziriya ngorane numva ko nyine abantu ngo barakora bakitanga uri kuraraba nimba bo bandanya gutyo ntubona ko hazogera n'igihe izo mfashanya abanyagihugu bakavuga bati twebwe bifitiye abaturongora bifitiye abadutwara arimo razigumye tuzokoresha ingufu dushobora n'ivyo vyoshoboka ariko mu bihugu vyo muri Afrika biracagoye ivyo ntitugiye kwiyemera tuvuge ngo Burundi naba bateye imbere nabo mu myaka nk'amajana 3 bataraba bari bameze nka twebwe bari bameze mu Burundi gusa natwe Burundi tuzoteba tugiraho twigije tuvuga ati nta mfashanya dukeneye turishoboye turagize icyo dukora kuko nubundi kwa utegema imfashanya iva mu kindi gihugu nta mucume ngo bagufata nko kumengo nyine ntacyo wishoboye so I believe natwe ku Burundi tuzagera ku ntambwe ishimishije nubundi biriko biragenda uravye aho bwavuye naho bugeze abategetsi bacu baramaze kugira icyo bakoze cyatumye Burundi bugera kuri ino ntambwe nubwo hari abantu batayibona ariko je ndayibona yuko Burundi bugeze ku indi ntambwe nziza kandi nkaba mpimiza abarundi bose ba supporting bakora ibyo boshobora gukora byose kugira ngo bateze imbere Burundi. Murakoze cyane ko mweme kuganira natwe kandi muri The SOA Bisho dusa nabagarutse ubu nyene turonse ibiganiro turonse nakanya tuzora atembera tuvuga nimba ryo duhanura kurabona twebwe twari twamanje gusubira inyuma gatoya nyine bivanye n'ibintu kanaka twarimwo uratuzi igihe twatangura urabona tugeze sinzi ryo duhanura kurabona we kumaze kuba uronka n'agafaranga ego icyambere cyo ndabashimire cyane ko mwafashe umwanya wo kuza tukaganira kuko iyo uganiye n'umuntu kanaka niho umenye ivyimvira afise muko bimeze kindi nshimire namye abarundi mu nkurikira namye saho muri kuri Facebook Eric Nyandwi abakurikirana website UBM News ndabashimiye gose ariko namye icyo nababwiye tumura muri kumurakora neza kuko iyo ufashe umwanya ukaja kora ubundi muntu kugira ngo wumve ivyimvira afise ni kintu ahubwo abantu dukwiye gushigikira nimbo I think nimwe mwenye muri Amerika mufise ikiganiro gihakira muntu atandukanye mukamuha akavuga ivyimviro vyiwe ko y'abantu bakwiye kuba supportinga kuko ndi kuva mu mikora jewe nsanzwe n'umuntu ndabasupporting of course murabizi the SOB show nibaza ko ari muri kumurakora neza kandi nkaba nizera ko nimwabandanya kuko namye muzageraho mubona ati ndazi namwe aho mwatanguye naho mugeze murabona itandukano rihari so I believe ko muri kumurakora neza nkaba ndabashimira gose muko mukora murakoze cyane iya The SOA Bisho muri Dallas Texas akaba ari tariki imwe turiko turahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira ku cyacu cy'u Burundi ijambo ry'umukuru w'igihugu twararibonye twararyumvise so reka ubu nyene natwe tugira tuze guserebuka sawa murakoze